Turamutse twumwe turashimira abakunzi ba Ivyo TV namwe mwese mudangasha gukurikirana ibiganiro bica kuri TV yanyu. Uno musi tugaruka kuri indwara iriko irica isasika itongora, nayo akaba atari yindi akaba ari coronavirus, indwara yatanguriye mu Bushinwa neza neza mu mpera z'ukwezi kwa 12 mu mpera z'umwaka, ariko kugeza kuri no mwanya kw'isi yose abantu bashika 28 ari bamaze gupfa hirya no hino kw'isi. Tubona ko iza yaramaze no kugera ku migabane yose, no kubwira rero yuko ino coronavirus isanzwe iri mu bwoko bw'izindi coronavirus zigeze kuba zibaho mu misi iheze, mu myaka iheze, mu mwaka wa 2000 gushika 2003 hamwe no mwaka wa 2012, zose zikaba ku mugabane wa Aziya ndetse Ubushinwa nabwo burimwo. Ariko ino coronavirus ikaba ari itandukanye n'izo zindi coronavirus kuko zozo zavuwe zigakira, ariko ino coronavirus kugeza kuno munsi bakaba bataratorera umuti wayo. Tugiye kugaruka kuri ino ndwara, ese ifata gute, ese yandukira gute, ese ni gute woyikingira, ese nizaho ibimenyetso vyayo. Kumana natwe subscribe kuri channel YouTube yacu, ndetse ubwire share, like, comments navyo biba bikenewe. No kubwira neza neza yuko izabanjirize ino coronavirus muri iyo myaka irangiye ziri mu bwoko bwa SARS hamwe na MERS, ariko iyi coronavirus iri mu Bushinwa ikaba yo yahawe izina rya coronavirus COVID-19 canke 19, nukuvuga coronavirus disease 19. Rino coronavirus kugeza kuri ino saha nta rukingo canke se kungene woshobora kuyikingira birabaho, kiretse wewe nyene ubwawe. Ikaba rero yatanguriye neza neza mu Bushinwa mu mpera z'umwaka, aho yoba yatanguriye bavuga yuko yoba yavuye ku nyama ku bikoko, ahantu badaniza ibikoko vy'inyama mu muji wa Wuhan mu Bushinwa. Rero kuva kuri ico gihe gushika kuno munsi abantu bagenda bicwa ndetse bandura mu buryo butangaje, kuko umuntu ashobora kwandura kuva ku munsi umwe gushika ko ibimenyetso bishobora kwigaragaza kuva ku munsi umwe gushika ku misi 14. Bivuze rero yuko umuntu amaze kuba yandura ashobora kwihereranya n'uyundi, na cyane cyane narya yuko ica ku muyaga canke se igaca mu gihe umuntu akora ku yundi asanzwe agwaye iyo ndwara. Coronavirus ese none ifata gute? Namaze kukubwira yuko umuntu ashobora kuyifata biciye mu muyaga, mu gihe wegereye uwundi akaguhemera ko asanzwe ayigwaye, nawe ushobora kukwandukira cyangwa se ukashobora kumukorako mu gihe ugakorakora kuri uwo muntu asanzwe ayigwaye. No kubwira yuko bimwe mu bimenyetso bikunze kwigaragaza na cyane twebwe hano mu Burundi canke muri East Africa yuko bitarashoboka yuko ata muntu no mwayigwara, nuko umuntu akorora cyane, araribwa mu mutwe ukamenga agwaye inyonko, arasamura birenze, ndetse arabura impwemu mu gihe ariko arahema, ndetse araribwa n'umutwe. Ivyo rero nivyo bimenyetso umuntu ashobora kuba abonesha mu gihe ashobora ayigwaye iyi coronavirus COVID-19 nkuko bayitwa, nkuko mugera uno munsi usigaye witwa. No kubwira muke ukeneye kuyikingira rero nuko karaba amazi meza n'isabuni, cyangwa ugakoresha bwa ya alcohol usanga bakoresha kwa muganga mu gihe ukeneye kuyikingira, mu gihe ushobora kwibaza yuko hariho umundi muntu ayigwaye. Ikindi nuko upfuka amazuru n'umunwa ukoresheje agatambara keza, nkuko ubibona ngaha abantu bariko barayivura ntabwo baberekana amazuru canke umunwa. Ikindi nuko bokwirinda gukorakora ku muntu afise ivyo bimenyetso, ndetse no mu gihe umuntu afise ivyo bimenyetso mumaze kuba mumubona nuko mumushyira mu kato canke mumushyira ukwa wenyene n'imiburiburi mu misi 14 kugira ngo ivyo bimenyetso bishobore kuba vyigaragaza. No mu gihe rero umuntu yavuye ahantu iyo ndwara iri, ni vyiza yuko bamushyira ukwa wenyene n'imiburiburi mu misi 14. Ikindi nuko ino ndwara twakuvuye yuko yoba yavuye ku nyama, ahantu bagira inyama nuko z'ibikoko, bandi inyama z'ibikoko, nuko woteka ugahisha inyama neza canke ese amagi mu gihe woba ukeneye kwihereza ayo magi canke kwihereza izo nyama. Ikindi nuko ukwirinda gukorakora ibikoko mu gihe rero n'ivyo bikoko bishobora kwandurwa. No kubwira neza na neza nko muri Wuhan, aho neza na neza kino kiza cyatanguriye, kugeza ubu nta muntu ashobora kuva mu muhana akaja mu yundi mu kwirinda yuko ino ndwara yandurwa. No kubwira neza no muri Kenya
naho hari abantu bavuye mu Bushinwa bamaze kubashira mu kato kubera bamaze kuba babona yuko ino ngwara ishobora kuza. Algeria, Nigeria hano baramaze kuba babona ingwara. Ibihugu bibangamiwe gose kurusha ibindi akaba ari Iran, amaze gupfa abashika 210, no mu Bushinwa hoho amaze gupfa abashika 2800, 30,000 navyo biramaze kuba bikira, naho 77,000 vyose nubo birashafise ino ngwara. Muri Brazil naho baramaze kuba bafata abantu bafise ino ngwara, ndetse no muri Italia abantu bashika 400 nabo baramaze kuba bafita ibino ngwara. Bivuze rero yuko kw'isi yose ino ngwara yamaze gukwiraho, yamaze kuba karanda. Rero ni vyiza rero yuko nawe uricongera hakiri kare mu gihe umuntu atazi iyo biva, ukaba uririnda na kare bavuga bati hakwivuza ukwirinda. Reka kumbure tugeze ngaha abakunzi ba Ivyo TV, nizere ko mwashoboye kumenya vyinshi, mwashoboye gutahura vyinshi kuvyerekeye ino ngwara. Ndabasabe rero mugire subscribe kuri channel YouTube yacu, mugire share, like, comment, mubandanye kwirinda ino ngwara mubona yuko yamaze kuba akaranda ahishitse. Rero guhanahana biciye mu muyaga, murumva yuko mu gihe mu Bushinwa biba bishoboka yuko bayirinda, ese hano iwacu hoho mbega ubutambara canke ibindi bintu byose twobironka gute? Muzi yuko na Ebola muri Congo yari imaze gusasika inganda. Share, like, comment, mugire ibihe vyiza.